Bwa mbere iryo tegeko rije ntirihuje namba n'itegeko rikuru ritunganya ibigega bitegekanijwe kuza gukora ivyo vya protection sociale arivyo INSS, mutuelle na fonction publique. Bavuga yuko kuri ngingo yayo 17 akaburungu kabiri bavuga yuko amafaranga y'ivyo bigega ategerezwa gukoreshwa gusa mu biraba gufasha banyenevyo aribo les prestataires abakukuruki canke abagize accident kandi igakongeraga amafaranga akoreshwa mugira ngo byo bigega bishobore gutunganywa neza. Urumva yuko ari tegeko rya president n'itegeko rya ministre rije guhindura ingingo nkuru zafashwe mu mategeko asanzwe y'igihugu, les lois. Donc les mesures administratives amadekret na ordonnance zije guhindura ivyo iryo tegeko rivuga. Bwa kabiri kugira ngo amafaranga asohoke muri ivyo bigega bitekanijwe ko haba ivyigwa biraba yuko atangorane ziriho hagati y'amafaranga yinjira n'amafaranga atangwa. Ivyo ntivyabanje kubaho namba cyo gutuma tutinya ubwo. Bwa gatatu bije igihe INSS gihemba amafaranga 80 ku munsi n'amafaranga ateye isoni udashobora no kugura kiyiko cy'isukari cy'umwana. No kuvuga 7,200 kuri trimestre mezi 3 cyangwa 2,400 ku kwezi n'amafaranga make cyane.